Ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndabifuriza umunsi mwiza, umunsi w'amahoro n'umunezero muri mwe mwera. Haleluya. Gitangurira igice cya 41 umurongo w'8. Bukeye ahagarika umutima, atuma guhamagara abanyamareba bose bo muri Egiputa n'abanyabwenge baho bose. Yararose ahagarika umutima. Uriko urasuzuma muri ino si, abantu barahagaritse umutima y'ibihe turiko turacamwo, biyumvira kazoza kabo. Ni kuki wewe udahagarika umutima? Hari impamvu ituma wewe udahagarika umutima. Impamvu si yindi, nuko uwuzi vyose, uwuzi iherezo itanguriro ritarabaho, aba muri wewe akakubako. Uwo rero ukaba utamufise, wewe utarizera Kristo, uramukeneye kugira ngo utekane mu mutima wawe. Nawe wamumenye, urakwiriye kugwiza imigenderanire nawe kugira ngo abandanye kuguha ubushizi bw'amanga bwo kuba muri buno buzima. Kuko Yesu igihe yasezerana abigisha babwira ngo icyo babera cyiza nuko nogenda, muri Yohana 16:7, nuko yarazi yuko umwitsa niyaza uyo azobwira abantu ibigiye kuba, ntibazoba bagihagaritse imitima, kuko azobana nabo gushika ku iherezo ry'isi, ababurira, abahishurira, abereka ibigiye kuba, maze bakabaho batekanye. Ndabikwifuriza uno munsi uronke ihishurwa ry'ubuzima bwawe, y'ibigukikuje, abari iruhande yawe hirya no hino. Mwami Data wa twese agutekanishe mu mutima kubw'iryo hishurwa, maze ugende wemye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.